Noheli nziza kuri mwese. Uyu mwanya nagira ndababwire uburanga canke titre canke caracteristique bw'umukiza Yesu twahawe. Mu myaka 700 imbere yuko Yesu Kristo avuka, wavugishwa n'Imana Yesaya yari yarahanuye avugishwa ingene Yesu azovuka n'ingene azoba ameze ibizomuranga. Tubisoma muri Yesaya igice c'9 ku murongo wa 6 havuga ngo, kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Umviriza, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ndasubiramwo, azokwitwa igitangaza, ico ni ca mbere, umujanama, ico ni ca kabiri, Imana y'ubushobozi, ico ni ca gatatu, data wa twese ahoraho, ico ni ca kane, umukama w'amahoro, ico ni ca gatanu. Ubwo nibwo buranga bw'umukiza twahawe. Yesaya rero yavugishijwe ko umwami azovuka azoba afise amatitre 5, atawundi mwami umukuru canke umunyacubahiro n'umwe wo mw'isi ashobora kubironka. Titre ya mbere, mwami Yesu yavutse yitwa igitangaza. Nshuti mugenzi unteze amatwi, Yesu ni igitangaza, yuzuye ibitangaza. Ndakubwire, yavutse mu buryo bw'igitangaza, yakuze mu buryo bw'igitangaza, yapfuye mu buryo bw'igitangaza, yazutse mu buryo bw'igitangaza, yaduze mu ijuru mu buryo bw'igitangaza, kandi agiye kugaruka mu buryo bw'igitangaza. Haleluya, haleluya. Nshuti yanje, akira uwo mwami Yesu mu bugingo bwawe, uzoba wakiriye igitangaza muri wewe, igitangaza co guharirwa ivyaha ukigenderamwo, igitangaza co kuzura mpwemu yera, igitangaza co gukira indwara yagusinzikaje, igitangaza co kuva mu bugumba, igitangaza co kuronka inyishu y'ibibazo vyawe vyose wizeye uwo mwami Yesu we gitangaza. Haleluya, haleluya. Titre ya kabiri y'uwo mwami yavutse yitwa umujanama adasanzwe. Yesu n'umunyabwenge, ashobora kugira inama, kuguhanura no guhanura umuntu wese amuhanuje, yaba uhambaye canke uworoshe, uwize n'ubutize, umutunzi canke umukene. Hariho umwami w'Abisirayeli yitwa Salomo, dusoma mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 14. Yari yarahawe n'Imana ubwenge budasanzwe, atawundi mwami n'umwe mu bazomukurikira azokwigera agira. Bwari ubwenge bwo kurongora, ubwenge bwo gucira imanza abantu, bwo mu bisata byose bigize ubuzima bw'abantu n'ubuzima bw'ibikoko n'ubuzima bw'ibihugu n'ibindi. Kandi Imana yamuhaye ubutunzi n'icubahiro byo ku rwego rwo hejuru, atawundi mwami n'umwe yigeze kugira canke azogira mu bazomukurikira. Ariko Yesu Kristo, haleluya, umwami twahawe n'umunyabwenge adasanzwe, sagesse et super intelligence, yuzuye ubwiza budasanzwe, la gloire extraordinaire, yuzuye n'icubahiro kidasanzwe, honneur surnaturel et extraordinaire. Kuruta Salomo, kigeretseko yamaho ibihe bidashira. Akira Yesu mu bugingo bwawe, akubera umujanama adasanzwe. Ntuzohuruduka, ntuzojaniranya ibyiza n'ibibi, ntuzohusha kandi ntuzozimira na gatoya ufise Yesu nk'umujanama wawe. Haleluya. Titre ya gatatu ya Yesu ni Imana y'ubushobozi, umwami w'abami, uganza abaganza bose bo mw'isi, kandi niwe azocira imanza abari mw'isi bose, kuko ni Imana y'ubushobozi. Niwakira Yesu mu bugingo bwawe, uzoba wakiriye Imana y'ubushobozi, ishobora kugukingira uburakari bw'inya bya Satani hamwe n'imitego adutega uko ukeye uko bwije. Afise ubushobozi bwo kutugwa
turwanirira iyo tugize intege nke. Satani akagomba kutugwisha, afise n'ububasha bwo kudushitsa ko ivyo yadusezeraniye, naho twari tubona ko umengo ntibishoboka, kuko ni Imana y'ubushobozi, byose biramushobokera. Imana idufashe cyane. Yesu ni Imana y'ubushobozi, ashobora no kuduza umuntu nyarucari, wa wundi w'inkengerwa, ikamwicarikana n'abahambaye. Yesu arashobora kandi kumanura abishira hejuru batamwubaha, kabambura amapete n'icubahiro, akabicarika mu mukungugu, kandi ntawuharira canke ngo aburanye Yesu, kuko ni Imana y'ubushobozi. Amen. Yesu afise ubushobozi bwo kuduhindura no kuduterura akatujana mwijuru, ko hano mwisi turi ingenzi, iwacu ni mwijuru. Ubushobozi bwa Yesu nibwo buzotujana mwijuru kubana nawe. Rero ni inyungu yawe kwihana ukamwakira mu bugingo bwawe. Imana idufashe cyane. Titre ya 4: Yesu ni data wa twese, ahoraho, yamyeho, ariho kandi azohoraho. Umva, Yesu ntasaza, Yesu ntagwara, Yesu ntapfa. Ni data wa twese ahoraho. Ko Yesu ari data wa twese ahoraho, natwe turi abana biwe, abamwizeye bakamwakira mu bugingo bwabo. Adukunda urukundo rw'akabura rugero, rwatumye yitanga agapfa rubi ku bwacu, kugira ngo natwe tuze duhabwe ubugingo budashira nitwamwizera. Mbega nawe waramaze kumwizera? Titre ya 5: Yesu ni umwami w'amahoro. Haleluya. Yesu niwe mahoro nyene. Ingoma yiwe ni ingoma y'amahoro adashira. Usonye mu gice ca 11 umurongo wa 5 kugeza ku murongo w'9 w'igitabo ca Yesaya yanditse, urabona ingoma y'amahoro ya Yesu Kristo ingene izoba imeze. Ku ngoma y'amahoro y'umwami Yesu Kristo ibingira ngo izobana n'umwagazi w'intama. Uno munsi murazi yuko ivyo bitoshoboka. Ingwe izoryamana n'umwagazi w'impene. Uno munsi murazi yuko ivyo ari umugani. Inka n'intambwe bizosangira uruguri, kandi umwana mutoya niwe ngo azobishorera. Intambwe n'ibindi bikoko by'inka zibirya inyama bizorisha ubwatsi, kuko nta kuryana no gupfa kuzoba kuriho ku ngoma ya Yesu. Umwami w'amahoro azokwama aganje ibihe bidashira, kandi inganji yiwe izokwama ari y'amahoro. Ku ngoma y'amahoro ya Yesu, umwami w'amahoro, umwana yonka azokinira ku mwobo w'imamba, n'umwana acutse azoshira ukuboko ku mwobo w'imvuvyi, kandi ntakizomugira. Imana yacu nishimwe. Ku murongo wa 20 havuga ngo, hose ku murwa wanje wera, uwo ni Yesu avuga, ntihazoba hakiri ikiryana canke ivyica, kuko kumenya uhoraho kuzoba kuzuye mw'isi nk'uko amazi abungereye mu kiyaga. Amen. Mwene data, nshuti yanje, ubuza amahoro kubera ibyaha wamamwo: ubusambanyi, akaboregwe, ubwicanyi, inzigo, urwanko rw'ubusa, amacakubiri n'ibindi. Wewe wihebuye kandi wiganyira, wihebujwe n'ubupfuvyi, ubupfakazi, ubunyakamwe. Wewe wahemukiwe kenshi, wabuze wo kuguhumuriza, none ufise imigabo yo kwiyahura. Umva, ndagufitiye inkuru nziza. Haleluya. Muhe kaze Yesu mu bugingo bwawe, uzoba wakiriye igitangaza, uzoba wakiriye umujyanama adasanzwe, uzoba wakiriye Imana y'ubushobozi, uzoba uronse papa ahoraho kandi afise byose, atanga byose, umuvyeyi agukunda urukundo rw'akabura rugero. Uzoba wakiriye umwami w'amahoro. Amahoro wabuze azoba atashe umutima wawe. Amahoro azoca asasagara mu mutima wawe no mu nzu yawe. Imana nishimwe cane. Namba uwo mwami Yesu ahambaye gutyo, w'igiciro kingana gityo, akuryoheye, ukaba uhisemo kumwakira wakubere umwami n'umukiza, ca bugufi ahuri dusenge usubiremwo ano majambo uti: mwami Yesu, nanje ndakwakiriye mu bugingo bwanje. Umbere umwami n'umukiza, umbere umujanama, umbere umwami w'amahoro, umbere igitangaza, umbere ikibirengeye. Hanyuma nanje ndakwizeye,
unjana aho ugomba, unkoresha uko ugomba, umparire ibyaha byanjye byose, hanyuma ushobotse gukorera kandi uzonjane mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze Yesu, girira neza umuntu wese yumvise amajambo, uhindura ubugingo bwiwe. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndangije nongera kukwipfuriza Noheli nziza mu bawe no mu byawe. Imana ikumpezagirire. Wari kumwe na Pasteur Rukushi Domitien. Hari ico ukeneye kubaza, telefone ngendanwa ni 39 ubusa 91 amajana 87. WhatsApp nayo ni 79 amajana 442 amajana 786.